ngoma ndababwire yuko igikorwa cyo kuzuka ni igikorwa gihambaye cyane, kuko umwami wacu Yesu Kristo ntiyapfuye gusa, ariko umwami wacu Yesu Kristo yaranazutse. Uno munsi nagomba tuvugane inyungu zitanu gusa zihambaye Kristo mu kuzuka kwiwe yatuzaniye. Inyungu ya mbere igikorwa cyo kuzuka cyakoze, icambere ukuzuka kwatuzaniye agakiza. Iyo Yesu Kristo ahereza gusa mu gupfa, nta kuvuga ubutumwa ko ari guhari, nta by'indirimbo, nta n'ikintu na kimwe, nta n'ishengero ryari kuvuka. Ariko Imana ishimwe cyane yazuye Yesu Kristo mu bapfuye. Ikigira kabiri, umwami wacu Yesu Kristo mu kuzuka kwiwe yatuzaniye ni mpwemu yera. Nimba mpwemu yera dufise mu mitima yacu, mu buzima bwacu, ni kubera habaye igikorwa cyo kuzuka. Ikigira gatatu, igikorwa cy'umusaraba cyatuzaniye. Igikorwa cyo kuzuka cyatuzaniye gutsindanishirizwa. Tuvuze gutsindanishirizwa no kuvuga iki? Gira ndakivuge mu gifaransa. Gutsindanishirizwa nibaza yuko muca mugitahura neza, ni justification, justification. Aho niho dukuri ijambo kuba justifié. Twaratsindanishirijwe ku cyo gikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Mu gifaransa havuga ngo justifié ni rendre libre par l'action de la grâce. Urumva biciye muri cyo gikorwa cy'ubuntu twarabaye abagororotsi. Rero hari abantu barondera kuba abagororotsi bivanye n'ibikorwa byabo, ariko nta gikorwa na kimwe twemerewe gukora kugira ngo tube abagororotsi. Urumva muri Kristo Yesu niho ducika ukugororoka kw'Imana. Ikigira kane ugisanga muri Matayo 27 ku murongo wa 51 gushika kuri 53. Havuga gute? Ihuzu cyari gikingire yahera hahera cyaciye gitandamukamwo kubiri. Ubu twese turemerewe kwinjira ahera hahera. Ikintu cyanyuma igikorwa cyo kuzuka cyatuzaniye tugisanga mu Banyefeso igice cya 2 umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twazuranye nawe, Imana itwicarikana nawe ahantu ho mwijuru. Iki gikorwa cya gatanu ntagomba yuko gitahura, ni kibanza twashizemwo, ikibanza cyo kuganza, ikibanza cha autorite na dominion hejuru y'abadaimoni, hejuru y'ingwara, hejuru y'ibigerageza vy'inosi. Kubera iki? Nico gikorwa Kristo Yesu Kristo yatuzaniye. Shalom shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi ba Heritage TV aho muherereye hose ku isi yose, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uno munsi muri kumwe na Niyonkuru Don Divin, umukozi wanyu aza kubakorera uno munsi. Nari nkeneye yuko tuvugana ku bintu bihambaye cyane. Muribuka isemene turimwo ni semene ya Pascal, ni semene ya Pasika. Kubw'ivyo Imana yashize ku mutima wanje kino igikorwa cyo kuzuka. Narinje kugira ngo tuvugane igikorwa cyo kuzuka, ndabereka ibintu bitanu byazanywe no kuzuka. Inyungu zitanu zazanywe no kuzuka. Rero kuno munsi ndagomba untege ugutwi kugira ngo dusangire aya majambo y'Imana. Ngoma ndababwire yuko igikorwa cyo kuzuka ni igikorwa gihambaye cyane, si igikorwa nk'ibindi byose. Ni evenema, niyo ya mbere kuri ino si aho tugeza kuraba, kuko umwami wacu Yesu Kristo ntiyapfuye gusa, ariko umwami wacu Yesu Kristo yaranazutse. Imana ishimwe cyane. Kubw'ivyo rero nagomba tuvugane inyungu zitanu igikorwa cyo kuzuka cyatuzaniye. Hari inyungu nyinshi, mugabo uno munsi nagomba tuvugane inyungu zitanu gusa zihambaye Kristo mu kuzuka kwiwe yatuzaniye. Imana ishimwe cyane. Hama ava yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, ubwami bw'Imana turimwo ni ubwami bwo kumenya. Ni ubwami bwo kumenya. Iyo utamenye muri ubu bwami ucuba imbata. Imana ishimwe cyane. Bibiri ivuga muri Hosea 4 umurongo wa 6, abantu banje bishwe no kutamenya. Yesu yaje avuga nawe nyene, uravye muri Yohana 8 umurongo wa 32. Haravuga ngo muzomenywa ukuri kandi uko kuri kuzobaha kwidegemvya. Rero kuri uno munsi
kumenya ukuri ni vyiza, kuko kumenya ukuri niko kuguha kwidegemvya. Ntarinjira mu ijambo cyane ngo ndababwire yuko hari itandukaniro ryo kwidegemvya no kubohoka. Benshi birukira mu masengesho kugira ngo babohoke, ariko ukeneye umwidegemvyo nyakuri no kumenya ukuri, maze uko kuri ukagushira mu ngiro. Rero kuri uno munsi nagomba tuganire izo nyungu zitanu z'igikorwa cyo kuzuka Yesu Kristo yatuzaniye. Imana ishimwe cyane. Inyungu ya mbere tubona mu ijambo ry'Imana Yesu Kristo yazanye, nuko inyungu ya mbere igikorwa cyo kuzuka cyakoze, icambere ukuzuka kwatuzaniye agakiza. Imana ishimwe cyane. Ukuzuka kwatuzaniye ivyo twizera. Imana ishimwe cyane. Muri Abikorino ba mbere igice cya 15 umurongo wa 14 hamwe na 17 muraza kuhasoma, havuga ngo asangwa Kristo atazutse, ivyo twizera ni vy'ubusa, nivyo twigisha ni vy'ubusa. Imana ishimwe cyane. Kuri 17 naho hakavuga ngo agasangwa Kristo atazutse, ivyo twizera ni vy'ubusa kandi turacari mu vyaha vyacu. Murumva yuko inyungu ya mbere yo kuzuka, inyungu ya mbere, Yesu Kristo iyo atazuka, iyo apfa gusa atazuka, nta gakiza twari dufise, nta kwizera ko ari guhari. Ariko Imana ishimwe cyane, yazuye umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Muri Abaroma igice cya 10 umurongo w'9, iyo verse mwese murayizi, haravuga ngo umuntu yaturisha kanwa yuko Yesu Kristo ari umwami, akizeresha mu mutima yuko Imana yamuzuye mu bafuye, azoba kijijwe. Nukuvuga igihe cyose umuntu atizera yuko Yesu Kristo yazutse mu bafuye, nta gakiza kaboneka. Imana ibahezagire cyane. Ico nico gikorwa ca mbere ukuzuka kwatuzaniye. Mu Baheburayo, ndaza kuvuga imirongo myinshi, muraza kuyandika. Baheburayo 12 umurongo wa 2 havuga ngo dutumbere Yesu wenyene, kuko ari we nyanduruko yo kwizera kwacu, kandi niwe yagusozereye. Nukuvuga Yesu yarapfuye, yafiriye ibyaha vyacu. Mukeneye kubisoma, murabisoma muri Yesaya 53 ngo ibicumuro vyacu niwe yacumitiwe. Imana ishimwe cyane. Igihano kiturongesha amahoro cabaye kuri we. Imana ibahezagire cyane. Rero igikorwa cyo kuzuka, ikintu ca mbere cyatuzaniye, nimba tuvuga ubutumwa uko turiko turavuga ubutumwa, nimba abantu batanga amamiliyoni kugira ngo abantu bakizwe hirya no hino, ni kubera ico gikorwa nyamukuru Kristo yakoze cyo kuzuka. Iyo Yesu Kristo ahereza gusa mu gupfa, nta kuvuga ubutumwa ko ari guhari, nta by'indirimbo, nta n'ikintu na kimwe, nta n'ishengero ryari kuvuka. Ariko Imana ishimwe cyane, yazuye Yesu Kristo mu bafuye. Ikigira kabiri, twihuta, ikigira kabiri, umwami wacu Yesu Kristo mu kuza kwiwe yatuzaniye ni mpwemu yera. Imana ishimwe cyane. Imana ibahezagire cyane. Ivyo tubisanga muri Yohana igice c'indwi umurongo wa 38 na 39. Igihe Yesu yasemerera ati ufise inyota naze anye ku mazi y'ubugingo. Ugiye ku 38 havuga ngo ivyo yabivuga kuri mpwemu yera, abizera bagira bahabwe. Mugabo mpwemu yera ntihari bwatangwe kubera Yesu Kristo ntihari bwazuke, ntihari bwinjire mu bwiza bwiwe. Imana ibahezagire cyane. Nimba mpwemu yera dufise mu mitima yacu, mu buzima bwacu, ni kubera habaye igikorwa cyo kuzuka. Nibaza yuko murazi igikorwa ca mpwemu yera mu buzima bw'umuntu w'umukristo. Sino kivugira ngaha kugira ngo ndagiheze, cyo fata amasaha n'amasaha, imisi n'imisi, kugira ngo dufuge igikorwa cyo mpwemu yera. Imana ishimwe cyane. Rero mpwemu yera, ata mpwemu yera na buzima Kristo dushobora kubamwe. Ata mpwemu yera ni dushobora kumva Imana. Ata mpwemu yera ni dushobora kumenya ivyandiswe. Ata mpwemu yera abantu nibokizwa. Ata mpwemu yera abantu nibokira. Ata mpwemu yera vyose tuvuga tubivugishwa na mpwemu w'Imana. Imana ishimwe cyane.
Yesu Kristo nawe nyene ubwiwe, Bibiri iravuga ngo Yesu Kristo yagendeshwa na Mpwemu Yera. Yesu Kristo yari yuzuye Mpwemu Yera. Ugiye muri Matayo 4, ugiye muri Luka 4, ngo Mpwemu Yera amugendesha mu bugaragwa. Mpwemu Yera akora ibi na biriya. Mpwemu Yera niwe yamufasha no kuzura abapfuye. Mpwemu Yera niwe yamufasha no gusenda abadayimoni. Imana ibahezagire cyane. Rero igikorwa cya Mpwemu Yera mu buzima rukristo ni igikorwa gihambaye cyane. Imana ishimwe cyane, kuko mu isezerano rya kera abantu bari bemerewe kugira Mpwemu Yera n'abantu bane gusa. Barabaherezi, barabami, barabavugishwa n'abacamanza. Ariko abandi bose barindira ico Mpwemu Yera avugisha abo bantu bane. Ariko ubu Imana ishimwe cyane, igikorwa cy'umusaraba cyatuzaniye umwitsa. Nico gituma Bibiri tubwira mu Roma 8:14 ngo abagendeshwa na Mpwemu nibo bana b'Imana. Abo bana b'Imana bavuga n'abana bakuze, si ba bana bavuga muri Yohana 1:12 ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha ngo gucika abana b'Imana. Abo n'abana b'inzoya, ariko abantu bagendesha na Mpwemu Yera n'abana bakuze, n'abantu bari mature. Imana ishimwe cyane. Rero utarongorwa na Mpwemu Yera, umenye yuko uri umwana mu gakiza, kuko abantu bose bumvira Mpwemu Yera n'abantu bakuze mu gakiza. Imana ibahezagire cyane. Novuga byinshi kuri Mpwemu Yera, ariko iki gikorwa cya Mpwemu Yera kirahambaye cyane. Nico gituma dushimira Data kuba Yesu Kristo yavuye mu bapfuye. Ubu turashobora kugirana imigenderanire n'Imana. Ubu turashobora kuvugana n'Imana, tukumva ijwi ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Urashobora kumva kuko Yesu yavuze ngo intama zanje zirumva ijwi ryanje. Kubera iki? Mpwemu Yera aba muri twebwe. Niwe dukominika, niwe duha ijwi ry'Imana kugira ngo turitahure. Rero ndakwifurije kugira Mpwemu Yera, kugira ubusabane na Mpwemu Yera mu buzima bwawe. Imana iguhezagire cyane. Ico ni kigira kabiri. Ikigira gatatu, igikorwa cy'umusaraba cyatuzaniye. Ico tukibona mu Baroma 4:25. Imana ishimwe cyane. Igikorwa cyo kuzuka cyatuzaniye gutsindanishirizwa na Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Tuvuze gutsindanishirizwa no kuvuga iki? Gira ndakivuge mu Gifaransa. Gutsindanishirizwa nibaza yuko muca mugitahura neza, ni justification, justification. Aho niho dukuri ijambo kuba justifié. Imana ishimwe cyane. Twaratsindanishirijwe ku cyo gikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba mu kuzuka kwiwe. Imana ibahezagire cyane. Rero niwo uvuga gutsindanishirizwa utaravuga ukugororoka, n'ibintu bibiri bijana. Kuko kuba justifié canke gutsindanishirizwa no kwambikwa izera, no kutagirwa n'icaha na kimwe. Imana ishimwe cyane. Mu Gifaransa havuga ngo justifié ni rendre libre par l'action de la grâce. Urumva biciye muri ico gikorwa cy'ubuntu twarabaye abagororotsi. Imana ishimwe cyane. Rero hari abantu barondera kuba abagororotsi bivanye n'ibikorwa byabo, ariko nta gikorwa na kimwe twemerewe gukora kugira ngo tube abagororotsi. Ivyo urashobora kumbwira ati ivyo ni biki? Ariko usome muri Bibiliya mu Roma 5:17 niho havuga ngo twebwe twakiriye ubuntu n'ingabire yo kugororoka, tujorushirizwa kuganza mu bwa buno bugingo hamwe na Kristo Yesu. Imana ibahezagire cyane. Mu Baroma 5:17 kugororoka ni ingabire, si ikintu ugwanira, si ibintu ukora, ni ingabire. Imana ibahezagire cyane. Hama iyo ngabire nicika nature canke kameremere kiwacu. Imana ibahezagire cyane. Ugiye no mu Bikorino igice cya 2 chapitre ya 5 umurongo wa 24, Bibiri ivuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we ducike ukugororoka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Umva muri Kristo Yesu niho ducika ukugororoka kw'Imana. Nta gikorwa na kimwe dusaba, ariko
Kristo yafase ico kibanza kugira ngo dufate ico kibanza ciwe. Imana ibahezagire cyane. Rero uri umugororotsi bitavuye ku bikorwa byawe, bitavuye mu kintu na kimwe ukora, ariko umugororotsi kubera igikorwa Kristo yarangije ku musaraba, yarafiriye akazuka. Imana ishimwe cyane. Rero nico gituma Bibiliya itubwira ngo nimwegere mudatinye, mwakira ingabire y'ubuntu n'imbabazi ziwe. Kubera iki? Kera bari bafise ubwoba cyane kwegera Imana. Ivyo turaza kubiraba mu nyuma, ariko ubu kubera Yesu Kristo yadutsindanishirize, kubera Yesu Kristo yaduhinduye abagororotsi b'Imana, kuko nta muntu ashobora kwegera Imana adafise kameremere kayo. Nico gituma bakera ntibegera Imana, ariko ubu turashobora kuyegera kubera ico gikorwa c'ubugororotsi muri twebwe. Kandi ubugororotsi mwibuke n'ukugirwa umugororotsi bitavuye mu bikorwa byawe, bivuye mu gikorwa c'ubuntu. Imana ibahezagire cyane. Rero wegere atabwoba, Satani nasubire kandi kukwagiriza. Menya yuko nimba wizeye Yesu Kristo mu mutima wawe, ukizera yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, ufise ako kameremere, iyo ngabire y'ubugororotsi muri wewe. Imana iguhezagire cyane. Ikigira kane ukuzuka kwatuzaniye ni iki? Ugisanga muri Matayo 27 ku murongo wa 51 gushika kuri 53. Imana ibahezagire cyane. Havuga gute? Havuga ngo igihe Yesu Kristo yazuka, imva z'abera zari zugurutse, hama igihuzu cyari gikingiriye ahera hahera cyaciye gitandamukamwo kubiri. Imana ishimwe cyane. Mbese ico gihuzu cyabuza kubera iki cyari kije? Hari abantu bari bemerewe kwinjira aho hera, ngo hari abandi batari bemerewe. Ariko ubu Imana ishimwe cyane. Nico gituma nababwiye ngo Yesu Kristo yaradutsindanishirije ngo kugira ngo twegere atabwoba. Nico gituma ico gihuzu cyaciye gicika ko kubiri. Ubu twese turemerewe kwinjira ahera hahera. Imana ishimwe cyane. Kera umuherezi niwe yinjira ahera hahera, ariko ubu ijambo ry'Imana kubwa Yesu Kristo, ubu twebwe twese abizera Yesu Kristo twacitse abaherezi n'abami. Ivyo bisanga muri Petero wa mbere igice ca 2 umurongo w'9 ngo mweho muri ubwoko bwatoranije, mukoranije kuba abami n'abaherezi. Imana ibahezagire cyane. Murumva yuko iyo privilege, ico gikorwa gihambaye Kristo yakoze ku musaraba, cyatumye tugirana ubusabane n'Imana, cyatumye twinjira hera hahera. Imana ishimwe cyane. Nico gituma nimba uri mu Kristo ukiciyumvira ibintu vya kera, biragorana cyane kugira ngo ubone igikorwa c'umusaraba, igikorwa cyo kuzuka kikuzanira inyungu mu buzima bwawe. Imana ibahezagire cyane. Igihuzu cyari gikingiriye ahera caratabutse. Ubu turidegembya kwinjira. Ubu turashobora guhimbaza Imana. Ubu turashobora kuvuga izina rya Yesu. Ubu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo riragahezagirwa, kuko kubw'igikorwa yakoze ubu twaremerewe kwinjira muri ico aho hera hahera. Ubu turabana b'Imana. Ubu Imana ituravye nibona twebwe, ibona Yesu Kristo. Nico gituma twemerewe kwinjira ahera hahera. Udatanze ikimazi na kimwe, udatanze n'ikintu na kimwe, udakize igikorwa kintu na kimwe, upfa kwizera igikorwa cyo kuzuka c'Umwami wacu Yesu Kristo. Ico kiguha itike yo kwinjira ahera hahera. Imana ibahezagire cyane. Ikintu ca nyuma igikorwa cyo kuzuka cyatuzaniye tugisanga mu Banyefeso igice ca 2 umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twazuranye nawe, Imana itwicarikana nawe ahantu ho mwijuru. Iki gikorwa ca 5 ntagomba yuko gitahura. Ni kibanza twashizemwo, ikibanza cyo kuganza, ikibanza ca autorite na dominion hejuru y'abadaimoni, hejuru y'ingwara, hejuru y'ibigerageza vy'inosi. Kubera iki?
nico gikorwa Kristo Yesu Kristo yatuzaniye. Yadushize mu kibanza cyaho tuganziriza, yadushize mu kibanza cya autorite, cya pouvoir, cy'ububasha. Nico gituma yavuze ngo abanyizera bose bazosenda abadayimoni, bazorembeka ibiganza ku bagwayi bakire. Kubera iki? Nico kibanza yadushizemo. Haleluya. Imana iguhezagire cyane. Rero uri umukristo ni watahura iki kibanza cyawe. Birababaje cyane kumva uri umukristo umaze imyaka 3, 4, 5 abadayimoni ukiboshwe n'abadayimoni. Nico gituma nakubwiye ngo ubu bwami turimo ni ubwami bwo kumenya ukuri. Utaramenya ukuri, kwidegemvya kwiwawe kuri kure cyane. Mugabo umaze kumenya ukuri, uca widegemvya hejuru y'ibikorwa by'umwansi. Nico gituma Imana yaduhicaricanike nawe ahantu ho mwijuru. Menya ico kibanza washizemwo, menya ububasha wahawe muri ico gikorwa cyo kuzuka, kugira ngo ubigenderemwo. Nusubire kandi kubimbata canke esclave w'umwansi. Ariko ijambo ry'Imana muri Luka 10:19 aravuga ngo Yesu abwira abigishwa biwe ati ehe mbahaye ububasha hejuru ya scorpio, hejuru y'amadayimoni, hejuru y'ikintu cyose, kandi nta kintu na kimwe cy'umwansi kizogira icyo kikugira. Kubera iki? Narabuguhaye ubwo bubasha. Genda mu bukoresha, genda mu bukoresha ahantu hose. Imana ibahezagire cyane. Menya ico gikorwa cy'ubuntu Yesu Kristo yakoze. Menya ico gikorwa Yesu Kristo yazanye ku musaraba. Ico gikorwa cyo kuzuka bituma ubaho ubuzima bw'umwidegemvyo. Imana ibahezagire cyane. Sozera, reka ndakubwire ngo igikorwa cyo kuzuka cyatuzaniye umwidegemvyo, cyatuzaniye amahoro, cyatuzaniye umugisha, cyatuzaniye kuganza, cyatuzaniye kwidegemvya muri Kristo Yesu. Iki gikorwa cyo kuzuka ni gisa n'ibindi byose, ni igikorwa ca mbere muri kahise k'isi yose. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Menya ico gikorwa kugira ngo ugendere muri uko kuri, hama ugaragaze ivyamwa biva muri ico gikorwa Yesu Kristo yadukoreye. Imana ibahezagire cyane. Mwe mwera abafashe kugira ngo mutahure bino bintu bitanu. Ikintu ca mbere ndabibutsa, ikintu ca mbere Yesu Kristo yatuzaniye nk'inyungu nagakiza, nivyo twizera. Ikigira kabiri ni mwe mwera muri wewe, uwo adushoboza gusenga, kunywana n'Imana, kumenya Imana, gukorera Imana, kugira vyose mu Mana, kuko atamwe muyera nta gikorwa na kimwe tokora c'Imana ngo cemegwe. Rero vyose vyemegwa turi kumwe na mwe muyera. Ikigira kabiri, igikorwa cyo kuzuka cyatuzaniye gutsindanishirizwa. Ubu turabagororotsi b'Imana bitavuye mu bikorwa byacu, ariko bivuye mu kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, bivuye muri ico gikorwa Yesu Kristo yakoze. Natwebwe twace tucakira kugira ngo gihindure imitima yacu, gihindure ubwenge bwacu, gihindure uko tubayeho, gihindure n'ahantu hose turi. Nico gituma Yesu yavuze ngo muri umuco w'isi, muri umunyu w'isi. Kubera iki? Ico gikorwa cyo kuzuka cyatuzaniye umuco muri twebwe, cyatugize kuba umuco n'umunyu muri inosi. Igikorwa kigira kane ni gihuzu cyari gikingire ahera. Ubu turemerewe kwinjira ahera, ubu turemerewe gusabana n'Imana, ubu turemerewe kumva ijwi ry'Imana, ubu turemerewe kurongorwa na mpwemu yera. Imana ishimwe cyane. Igikorwa cy'abavugishwa kirashobora kuba gihari muri kino gihe, ariko urashobora wenyene kumva ijwi ry'Imana utarinze guca ku muntu numwe. Bibiri ivuga ngo muri Yohana, icete ca mbere ca Yohana, ati amavuta mwe mufise muri mwebwe ngo abigisha byose. Aho bavuga mpwemu yera. Mpwemu yera muri twebwe atwigisha byose. Yesu Kristo yarabivuze ngo uyo niyaza azobarongorera mu kuri kose. Ubu ni turi muri vya bindi byo kuvuga ati iki ni icyaha, isi cy'icyaha. Umaze kuvuga gutyo bigaragaza
ingene uri umwana mu gakiza. Ariko umuntu agendana na Mpwemu Yera arazi kibereye, arazi kitabereye. Ntituri muri vyagezwe oyaye, ariko tugendeshwa na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera niwe akuyobora, Mpwemu Yera niwe akubwira ati cangaha gira gutya, iki ni ciza, iki ni kibi. Nta cagezwe na kimwe tugifise ubu. Ico dufise ni Mpwemu mu mitima yacu. Niwe arongora ubuzima bwacu kugira ngo duhimbare Imana, dukora ico Imana yaduhamagariye gukora kuri ino si. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Ico gihuze caratandamutse mu kubiri, ubu turabidegemvya. Igikorwa ca nyuma, inyungu ya nyuma ndabibukiza, ni inyungu ya position y'ikibanza Yesu Kristo yadushizemwo, ikibanza cyo kuganza, ikibanza cha autorite, ikibanza kiri hejuru y'abadaimoni, ikibanza kiri hejuru y'ingwara, ikibanza kiri hejuru y'ubukene, ikibanza kiri hejuru y'ibintu byose biba kuri ino si. Ivyo nibiva mu nkomezi zacu, ariko biva muri ico gikorwa no kwizera ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahezagire cyane, tahura byinshi muri ico gikorwa, ubigenderemwo, uzombwira mu nyuma. Ibintu byose uvuga ngo bigukurikirana muri kahise, ngo hari ibintu bigikurikirana, ico gikorwa iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gisha, ivya kera byose biba biheze. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo eheraba byose nibisha. Igihe cyose utarabibonesha amaso yawe y'umutima wawe, uzoguma hahandi nyene. Bibiliya ivuga ngo yaradufashe itwimurira mu bwami bwayo bw'umuco. Muri Kolosayi 1:13, menya ubwami winjiyemwo, menya ikibanza washizemwo cazanywe no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Meraheje mvuga ni mwibuke Yesu amaze kuzuka, ijambo rya mbere yavuze ngo muri Matayo 28 uhereye 18 na 19, yavuze ngo eje nahawe ububasha bwose mwijuru no mwisi. Ikigira kabiri rero yaciye abwira abigisha amaze kuzuka ati nuko rero nimugende. Twari tuzi yuko Yesu Kristo amaze kuzuka ni intsinzi, biba biheze, biba birangiye. Ariko Yesu Kristo amaze kuzuka igikorwa cari gitanguye rero. Nico gituma cyababwira ati nuko nimugende ku isi yose, muhindura ivyaremwe byose abigishwa banje, mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Imana ishimwe cyane. Yaciye avuga ngo muri Mariko 16, umuntu wese yizera jewe, ngibi rero bitangaza bizomukurikira. Uko tugenda, uko tubwira abaremwe bwose ubutumwa bwiza. Nico gituma igikorwa ca mbere nyamukuru Yesu Kristo amaze kuzuka, ntiyatubwiye ngo genda mugire ibitaro, genda mwubaka amashuri. Ivyo byose ni vyiza kandi ndabishigikiye, abantu bose bagende babikore. Ariko igikorwa nyamukuru ni igikorwa cyo kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Nico yatubgeje. Ugize ibitaro, gira ibitaro ufise priorite yo kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Ugize ayo mashuri, ugira ayo mashuri kuri priorite yo kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Ugize entreprise, gira iyo entreprise iryo shira hamwe ryawe ufise intego yo kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Kuko nico gikorwa ca mbere kivuye mu kuzuka. Amajambo ya mbere Kristo Yesu yababwiye ni mugende ku isi yose, mubwira abaremwe bwose ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Nimbura umwigisho wa Yesu, ico nico gikorwa nyamukuru ca mbere. Ibisi by'abapastori, ibisi by'abavuga butumwa, ibisi by'abavugishwa, ibisi by'aba apotre, ibisi by'aba umuntu wese akijijwe yemerewe gukora igikorwa cyo kuvuga ubutumwa, cyo kwamamaza iyi ntsinzi yabonetse muri Kristo Yesu. Rero mutahure neza ico gikorwa nyamukuru Yesu Kristo yaturingize gukora, kugira ngo tubohore abarusho, kugira ngo tubwire ivyaremwe byose ubutumwa bwiza, bave mu rufu binjire mu bugingo budashira. Rero Imana ibahezagire cyane kuri mwese mwanyumvise. Imana ibatangaze, Imana ibashoboze, ibatahuze ibi byose duhejeje kuvuga.
ndazi yuko mwemu yera ariko aravugira muri mwebwe. Urakoze cyane kunyumvirije, urakoze cyane kwanyumvirije. Imana iguhezagire cyane, Imana ikugiriye neza. Ndagusengera ngo Imana igushoboze gutahura ibi byose duhejeje kuvugana ngaha, kugira ngo ubone inyungu zo kuzuka Yesu Kristo yatuzaniye. Imana ibahezagire cyane. Amen kandi amen.